Ndabaramukije bagenzi, jewe nitwa FABLICE Manirakiza. Nkuko mwagiye murabikurikirana, hariho ibikorwa dusanzwe turiko turakora. Ivyo bikorwa ni byo gushiraho ikigega c'abarundi bose twise One Africa Investment Fund, hanyuma kizofinansa imigambi y'iterambere izozana ingaruka nziza ku barundi twese no ku gihugu cacu. Umugambi nyezi novuga ati nyamukuru novuga ati uhiye ni Buja City Plaza canke isoko rikuru rya Bujumbura. Rero ikiganiro cy'uno munsi ni ukugira tubabwire uko ibintu biriko biragenda naho bigeze, kuko ni ibintu biryoshe tutokwigumizamwo, kuko ni umugambi wa twese irifo yuko uwo ari wese afise uburenganzira bwo kubandanya kurikira uko ibintu biba biriko biragenda. Rero umugambi wa One Africa Investment Fund twarabibabwiye n'ubwa mbere bibayeho ngaha mu Burundi, n'ubwa mbere bijejeho nkunze kwivugira ati ni ivyiza abazungu bahishije abarundi, kuko nkunze gutanga akarorero si ngombwa kugira twubaka ibarabara ko Bank Mondial ari iduha amafaranga, turabishoboye kandi nisubire ndabivuga ati turabishoboye. Rero ni kimwe nkunze kuvuga ati ubumwe bwacu nizo nguvu zacu. Rero ndashaka mbanze sigure uruhara rwa leta, uruhara rwa Ubaka Nation Group n'uruhara rwa One Africa Investment Fund mu mugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura. Kuri ubwo notangura mvuga ati isoko rikuru rya Bujumbura ni irya leta 100%, ni kibanza ca leta, ni vya leta niko novuga. Mugabo Ubaka Nation Group twe twahawe amahigwe nk'aba developer kandi nk'abazorondera y'amafaranga afinansa iryo soko rikuru rya Bujumbura iyo azova. Hanyuma One African Investment Fund nayo ikijejwe no gufinansa isoko rikuru rya Bujumbura. Rero nashaka no gutanga umuco ku bantu bakunze kuvuga ati mbe none Ubaka Nation Group canke FABLICE yarahiganywe kugira ronkera irya soko. Abantu novuga ati mureke kuza muvuga ivyo tuze turatahura, kuko ntako tutabisigura kandi ubu turabandanya tubisigura. Naho uko amasoko asanzwe ameze, dufate ngaha canke hariho hose umuntu canke isosiyete canke leta irazana amafaranga ikayatereka ngaha ikatuvuga ati ndakeneye abaza kunkorera ivyo bikorwa. Rero niho hacaba appel d'offre yo kugira abantu baze guhiganirwa isoko. Ariko biratandukanye muri iyi case cyane gose, kuko iyi case mubanze muyirabire muri structure bita PPP, Public Private Partnership. Nababwiye yuko ikibandaniza mu rugendo rwa BOT, Build on Transfer. Bisigurika ati rero jewe nasavye leta ko itugerageza n'abarundi twese ati murabe ko tutabishoboye. Bisigurika ati muri uwo mugambi nta n'icyasha na kimwe leta yazanyemwo, mugabo urumva ko ubutaka ari ubwayo kandi n'ubwa leta, twese turi leta. Bisigurika ati rero jewe Ubaka Nation Group n'ababandi bariko baraza muri One Africa Investment Fund muri BOT bica bisigurika ati tuca tuza tukubaka isoko rikuru rya Bujumbura, tukiyishura umutahe twashizemwo, tukaronderamwo inyungu yacu, duhejeje tukaca dusubiza leta. Rero abantu bariko baravuga ati none harahiganywe, suko bimeze. Mwumve neza ko this is a public partnership, public private partnership. Now ico rero novuga ni cyuko tugiye rero kuri cya kigega cha One Africa Investment Fund, haraheze indwi zibiri byitwa ko dutanguye urugendo bwo novuga ati bwo kwegeranya uburyo bwo kwegeranya amafaranga yo gutangura ku mugambi wa mbere wo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Rero muri izo ndwi zibiri ubu twihaye ingingo yuko tuzoza turagenda turupdatinga abantu uko biba biriko biragenda. Bisigurika ati rero kuva gushika itariki 16 z'ukwezi kw'icumi niho tuzoba twugaye faze ya mbere ya fundraising. Bisigurika ndaza kubasigurira igituma. Now ushobora gusanga amafaranga dukeneye yo kubaka rijya soko rikuru rya Bujumbura azoba yakwiye kuri izo tariki 16 z'ukw'icumi, aho uzoba rero we waravyifuje uzoba uvuyemwo.
mugabo ni wasanga tutarakwiza amafaranga dukeneye yo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura, urashobora kuzoca nawe uguramwo kubandanya uguramwo imitahe. Mu yandi majambo rero ikituma ndiko ndabivuga uko ni no mu nzira yo kugira ndabasigurire akamaro k'umuntu ari karagura umutahe ubunyene vuba bwango. Harimo advantage niniya cyane kugura umutahe kare, kuko ndashaka sigura ibintu bibiri. Hariho ikintu no kwita transit bank canke banke ya transit, ni aho yo mafaranga ari karaca iyo ari karagenda. Naho mwibuke ko twabasiguriye ko BRB ari yo custodian, mu Kirundi twoyita ko ari umunyezamu wa ya mafaranga yose turiko turegeranya. Umunyezamu wayo ni BRB, ni kube nkako ni wazotanga amatitre de trésorerie, amabonde no kuyashira kuri stock exchange. Ibyo twaragiye turabibasigurira. Abisiguri kati rero ubu Bankobu, CRDB na Umuco microfinance, izo twozita ko ari transit bank. Bisiguri kati we waguze umutahe wawe 1,300 canke $103, amafaranga ari muri transit, mugabo azojahe muri BRB ko mu custodian wa munyezamu wa ya mafaranga. Ubu rero igituma nababwiye ati uwuza kugura umutahe kare afise mu inyungu. Ni inkuru nziza nagiye ndavuga ku biganiro bitandukanye, ariyo twicaye n'abahinga dukorana, abahinga banje kugira bigende neza. Tuca tuvuga ati rero reka muri iyo transit, kuko ati mu kwezi kumwe canke amezi abiri dushobora kuba muri kubaka rijya soko tutazoba turakeneye amafaranga menshi cyane. Reka ya mafaranga y'abanyamitahe tubanze tuyagumize muri transit amezi 3. Now muri transit nabasiguriye ni CRDB, ni Bankobu, ni Umuco microfinance. Ikiba gisigaye ku rukundo canke neza dufitiye abanyamitahe, kandi no kwereka abanyamitahe ko bari mu vyunguka, tuca tubwira ya banke ya transit ati none amafaranga yicare ngaha amezi 3 atari karungukirwa. Tuca turavuga nayo n'amabanke. Ubu banke rero zaremeye ko zizotanga hagati y'ibice 7 kujana n'ibice 8 kujana ku mezi 3. Ivyo nimbone novuga ati kuri jewe ndaryoherwa, kuko nakubwiye ati zana amafaranga. Igituma turiko turababwira muzana amafaranga no kugira tuje kubaka rijya soko rikuru rya Bujumbura. Bisiguri kati advantage canke inyungu muyiteze, abariko baratanga amafaranga bayiteze canke bayihamagariwe kuri isoko rikuru rya Bujumbura. Ariko twahejeje kubiyumvirira no kubaronderera ineza kubariko baraza kare. Bisiguri kati uzoba yaguzemwo imitahe yiwe imbere y'iyi tariki ya 16 z'ukwezi kw'icumi, urumva hasigaye 7 azoba yinjiye mu mugwi wa mbere uzocuganya kuri ayo ma advantage y'iyo pourcentage muri ya transit. Aho murumva ko ni advantage again, nguma ndabivuga kugira bataragura imitahe muyigura ubunyene. Nababwiye itariki ni tariki 16 z'ukw'icumi niho tuzoca tubanza tugaklotira faze ya mbere ya fundraising. Ico gihe nyene tuzoca dusubira dutumeko abanyamakuru nk'uko mwaje no munsi kugira tubabwire aho tugeze. Nimba ari ngombwa tuvuga ati nitubandanye tugura imitahe, mugabo jewe conseil ntobwira abantu ni gura imitahe itariki itaragera. Now tubandanije rero nabasiguriye icyo kintu cya transit bank. Murumva ko inyungu yayo matodo entere muri iyo transit bank ni bonus ku banyamitahe, kuko je turiko turababwira umugambi mukuru wa Bujumbura. Nibaza ko twese twari tuzi ko tuzotangura kunguka ku isoko rikuru rya Bujumbura mu mafaranga azoba ari karavamo. Mugurumva twahejeje kubiyumvirira kuri iyo nyungu y'ama entere muri ya transit bank. Now urumva ko ayo mafaranga azoca ba place ku kiringo kingana n'amezi 3, hanyuma abone kubandanya aja muri custodian bank. Now ndabagirire stimulation rero yo kwereka umunyamitahe kuntu novuga ati ni inyungu kuriwe no kumotiva abandi canke kwigisha umugamba abandi. Kuko ndibuka ndiko ndaganira na banki imwe,
icyo gihe twari tumaze kwegeranya imiliyaridi majana 5 hanyuma ikivuga ati kuri izo miliyaridi majana 5 tuzobungukira ibice 4 kujana mu kiringo c'amezi 3 mugabo haciye igihe gitoyi tuca dusanga amafaranga yaduze yarenze miliyaridi tuca dusa banki kivuga ati tuzobungukira ayarenga ibice 7 kujana bisigurika ati rero we watanze amafaranga ni uko amafaranga aza kugwira muri cya kigega niko umunyamitahe wese wari we wese inyungu yiwe iduga kuko tukiri kuri izo miliyaridi kuri izo miliyoni majana 5 urumva yo twaca tuya plasa ico gihe wa munyamitahe yari kunguka kuri ivyo bice 5 kujana yari kunguka ibihumbi 5 yashizemo ibihumbi 100 bisigurika tubu already yamaze kuguronka amashanse yo kunguka ibihumbi birenga 7 kubera ya mafaranga yarenze a miliyari cyufata rero tuyagwijije akabi miliyaridi no vuga ati majana 5 urumva ni hamwe tuza kwiyo turuva twageze kuri 12% kuri 14% rero ku muntu amaze gutanga umutahe kukuza kw'abandi ni kunyungu ya twese nico gituma rero ari umugambi wa twese bikenewe ko tuguma dufashanya mu kumenyesha now twarababwiye kandi n'ubu tuzoguma tubabwira yuko uyu mugambi ni w'abarundi twese uyu mugambi urengeye ubwoko uyu mugambi urengeye amadini uyu mugambi urengeye imigambwe n'uw'abarundi bose bisigurika kandi dutahure neza ko n'umugambi uri muri secteur privé ntagira abavuga ngo ibi ni vya leta oya ni secteur privé y'abarundi tugiye hamwe hanyuma dukora imigambi of course icishigikira na leta wanashaka kuko nkujya mugambi w'isoko rya Bujumbura urumva ko biba bije ku novuga ati gufasha mu terambere ry'igihugu bisigurika ati nganda afise banki historique ya Bankobo abantu bamaze kugura imitahe ngira murabona iyi list aha ni kuri konti imwe ya Bankobo bisigurika ati amafaranga amaze kujago muyafotore muyabone ni miliyaridi 1 n'ibihumbi majana 298 n'ibihumbi jana na imiliyaridi 1 ni miliyoni majana 298 n'ibihumbi jana na 50 ni n'amajana 267 kimwe nababwira murabona iyi liste iriko amazina y'abaktioneri bisigurika ati umuaktioneri wese azoba verified best kuzina giwe nico gituma tuguma tuvuga ati ubuza kugura umutahe turasavye kuri bordero ko yandika kizina giwe kuko verification twe tuje kuverifya tuzitwaza iyi bank historique bisigurika ati babandi bakunze kuyitira Fabrice ukazozana bordero yo mu Buyenzi umenga niko babivuga ukazozana bordero yo mu Buyenzi ntitukuboneko ngaha tuzoza kuverifya uri mu maboko y'abashinzwe umutekano rero abo babipfuza novuga ati guciramwe abantu ntibabikore vraiment ikindi nacyo ini konte y'amadolari puro moma tumaze kwegeranya ibihumbi 103 by'amadolari y'amafaranga y'amanyamerika ni n'amajana 778 n'ibice 72 aha nariko ndavuga konte imwe ya Bankobo gusa nakarero nashatse gutanga kuko amafaranga y'amarundi amaze kuja ku makonte dufise konte muri Bankobo dufise konte muri CRDB dufise konte muri Umuco microfinance ubarababa imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi ku mafaranga y'amadolari ubarababa ibihumbi majana 2 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika rero murumva abantu mukiri nyuma mushaka mwonyaruka now ngarutse inyuma gatoyi twavuze ku kintu kitwa transit bank ahantu amafaranga ari karaca agenda kuri wa munyezamu w'amafaranga ariyo BRB bisigure kati muri transit bank twaranateje imbere turavuga ati none okay aha ayo maentere munyumve neza ya aplika ajya maentere y'ibicindwe kujana ya aplika ku marundi ku madolari naho ni gute ku madolari nkuko nari nabivuze BRB yo yarabaye clair mu gihe tuzoba ya mafaranga ari karaja mu maburse inyungu yayizoza mu marundi ni yazoba ara madolari mugabo muri transit bank ya CRDB
yatubwiye ati rero twe turi play kugira tubashigikire n'abanyamitahe bose baryoherwe. Ati gute? Ikibanza ivuga ati twebwe mwegeranije amafaranga ari munsi y'imiliyoni imwe y'amadolari tuzobungukira ibice 2 kujana mu madolari nyene, which means we washize idolari entere iyo depursa iharuye mu madolari nyene. Aho ni muri transit mudugije mukarenza miliyoni imwe y'amafaranga y'amadolari tuzobungukira ibice 4 kujana. Mudugije mukarenza imiliyoni 3 z'amafaranga y'amadolari tuzobungukira ibice 5 kujana. Rero aba diaspora mu nyumve neza. Now mwumvise ko twatanguye gutanga amafaranga ari karinjira. Uko tugwiza amafaranga, uko dufashanya kubwirana tukagwiza amafaranga, niko ari we wese muri ico kigega aza kuronka inyungu itubutse muri transit bank, tutaraja no mu migambi turiko turabahamagarira. Urumva ni entere kuri twese, ni entere kuba diaspora muri iyo nzira. Now subire highlighting banke ya CRDB icitera iyindi ntambwe, inavuga ati munyumve neza, uno munsi Umurundi ari muri Amerika arungitse amafaranga, hari ico bita Swift fees muri banke ya CRDB bahora baca bakata igice kimwe kujana y'amafaranga urungitse. Ariko CRDB kivuga ati kuri uwo mugambi kukuntu natwe dushaka gutera mu terambere ico kigice kimwe turagikuyeho. Mugabo kuri uwo mugambi gusa bisigurika ati wewe nimba uri muri Amerika uri hehe ukarungika amafaranga y'amadolari, uko wayarungitse wewe you make sure ko ashitse ari santrua nta swift transfer bazokwaplikako. Urumva ko nakandi karusho gakomeye cyane. Ikindi tukivuga kuri ivyo bya bank, ndazi ko hariho aba diaspora mu nyumve neza, hariho ukuntu bamwe biriko birabagora kurungika amafaranga mu Burundi, cyane cyane yo bacishije kuri banke ya Bankobu. Kubera I like to make it clear, Bankobu ni banke yo mu Burundi, ako CRDB ni banke yo muri Tanzania, which means ngaha CRDB ni ishami. Now hariho ibihugu rero, urabona ko turiko turakora ibi kugira Burundi twikukire. Hariho ibihugu rero byafatiye novuga ati byafatiye ingingo Uburundi harimo na Australia. Bivuga ati uri muri Australia ntibikunda kurungika amafaranga mu Burundi. Kuba diaspora rero yo bayarungitse kuri Bankobu acagira ico bita bounced back, agasubira inyuma. Ubu rero ndabugururiye inzira yo muri CRDB. Munyumve neza, CRDB birakunda ko urungikayo amafaranga y'imitahe yawe mu madolari aho uri hose ku isi, kuko bica vyitwa ko agiye muri Tanzania hanyuma ngaha kacaza nko muri branch. Murumva rero aba diaspora mu nyumva byariko birabagora, iyo niyo nzira mucishe muri CRDB, kandi twababwiye uko tugwiza amafaranga niko twunguka cyane. Aho nariko ndasigura rero kuri ivyo. Ikindi ni cyuko iyo banke nyene ya CRDB iriko yarahagurutse iravuga ati turi ngaha rero kugira dufashe abantu bariko baragura ama action right now. Bisigurika ati rero ubu irikiragira configuration kuri rya platform yabo ya turi hose. Rero umuntu ashobora kugura imitahe yiwaciye kuri turi hose ya CRDB. Kindi kiryoshe ni cyuko ubu turiko turagira mu ma branch yose ya CRDB, we are creating what we call one stop solution. Dufate nko kuri inyenyeri, dufate CRDB yo muri Asiatic. Uno musi ugiyeyo, si vya binduri hatu bakaca hakubwira ngo genda hariya kuri stade kuzuza ya acte d'engagement. Aho nyene muri iyo branch ya CRDB baca usinyira hiyo acte d'engagement bikaba bihereye ngaho. Pour moment CRDB yo muri Asiatic murashobora kubikora. Pour moment aha kuri inyenyeri murashobora kubikora. Ubu rero turiko turabwira n'abandi ba manager ba CRDB ku buryo hose mu gihugu cyose byorohera abariko baragura imitahe. Murumva rero ko CRDB yaje nk'inyishu nayo muri ibi bintu. Now ikindi no sigura ni cyuko hariho ikintu gikomeye cyane muravye kuri structure twagiye turababwira. Hariho umuntu bita mu register. Rero pour moment twebwe jewe muri iki kigega ndi umusponsor nkongera nkaba umupromoter.
rero kuba umupromoteri ibiriko biraba ubundi byose ni jewe ndavyasira ni je ndabifinansa ni je ndavyasira, which means nk'ubujuru rikorotse bikaba ngombwa ko abanyamitahe basubizwa amafaranga yabo, uyasubizwa ijana kujana. Urumva security nico gituma ry'amakonti ari muri izi transit bank nababwiye ari bloqué, azotangura gufunctiona izi nzego zose zagiyeho kandi zahawe uruhusha, kuko n'ugwego niyo yoba CRDB kugira ishobore kuba mu register itegerezwa gusaba uruhusha régulation autorité de régulation de marché de capitaux, nibo baca basaba uruhusha babaye licensed bakemegwa niho bashobora kuba mu register. Nashaka rero sigure akamaro k'umu register, isigure kati right now ijya acte d'engagement ni jewe canke ni twebwe turiko turayigira kugira wewe nimba warisha umutahe wemere wemange ko wabaye umunyamitahe w'iki kiyumviro. Nawe icyo nashaka gusigura ni cyuko akazi right now turiko turakora kategerezwa gukora umu register, kuko umu register itegerezwa kuba ari banke canke institution financier yemewe n'amategeko. Uyu mu register mufate nka logiciel canke nka database base de données irimwo babanyamitahe bose, ngira urabona nga irimwo abanyamitahe bose, uyu uyitwa Anezi abe avuga ati ni 103,000 yiwe bose, kandi kiryoshe uwo mu register ategerezwa kucaciraho systeme iba ifise konte y'umunyamitahe wari we wese. Bisiguri kati uzoba ufise konte nka kujugira konte ya banki. Wewe rero nimba waguze umutahe umwe ukaronka ukitsitarira ukironkera utundi dufranga, uraza ukongera ko kuri iyo konte wewe igisigaye ni kujya nyene uja kubaza situation ya konte yawe. Nuko rero mu register ni wazobikora, mugabo atangura kubikora cya gisata ca leta kijejwe gukingira abanyamitahe cyamwemeje. Mu yandi majambo hari abantu bamaze imisi babaza ati none umuntu apfuye bimeze gute kuri rya acte d'engagement ko bitariko ijya ahubwo hazoba na verification. Ijya acte d'engagement twe tubaha nukwiyemeza kuba umunyamitahe kuri muri iki kigega, mugabo wa mu register ashobora kuzohindura based ku ma modification azoba ashaka gushiramo, kuko mu mugambi twungutse miliyaridi 500 twe tuca tubwira umu register ati gaburira babanyamitahe za miliyaridi 500. Ngira muca mwumva rero importance y'umu register. Rero ijya acte d'engagement ni ngombwa muyigira ubunyene, kuko umu register tuzomushiriye liste najya ma acte d'engagement. Nitwa mushiriye liste ijya acte d'engagement utayisinye azovuga ati wo sinemera ko yemeye kuba umunyamitahe wanyu. Isiguri kati rero ni importance ko mugira ajya ma engagement form canke rujya gwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe muri kijya kigega, kuko ni ubutangwe ubwo rugendo. Twe rero umu register suppose bankobu niyaronka ubwo ruhusha rwo kuba umu register, tuzoja duterura ya madosiye yose tumushire ati burya rero akazi nakawe. Iyo rero niyo importance y'umu register. Ikindi naco ni cyuko hari abantu bamaze imisi babaza ati none twogurira abana. Of course mu tegeko ry'u Burundi ntivyemewe ko umwana ari musi y'imyaka 16 agira commerce, mugabo iyo ugiye kumugurira imitahe birashoboka. Bisigure kati rujya gwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe wewe biba vyitwa ko uwo mwana yagutumye, igikuru nuko ushirako izina ry'uwo mwana. Nayo ubundi nihagera kuri wa mu register wewe ashobora kuzosaba najya ma birth certificate bikajamwo, muga kuri rya acte d'engagement genda wandike ko umwana wawe uvuge ko ari wagutumye, kuko muri base de données ya banke nkuko mubibona tugenda tuverifya kuzina. Niyo mwozuminga murabibona amazina y'abanyamitahe ategerezwa kuba arimwo, murabibona. Mugabo ndahava aba bambere nibaza ko nza kubasaba ikigongwe ko mubabonye, kuko umuntu wari wese arafise prive yiwe. Ibikene ngo umwe ngo amenya ati muri banki ifise y'amahera ngahe, urumva ivyo biva ku munyamitahe kwa shaka. Now twarabasiguriye ko umuntu ashobora gushiramwo imitahe muri iki kigega n'abantu bose n'ubwoko bwose
n'abasenga mu mashengero bose n'abari mu migambwe yose novuga ati mbo kiretse novuga ati abo ibisuma canke abafunzwe kuko urumva baba baracumuriye twese nayo ubundi abantu bose barafise uburenganzira. Hari abantu bakunze kubaza ati none bakava amahanga abanyamahanga baremerewe gushiramwo imitahe? Navuze ati gituma je nayise One Africa Investment Fund nuko iki ni ikigega cya Afrika yose, mugabo ubu no kugurura iki kigega havuga ati abandi banyafrika canke abandi bantu nibazanemo imitahe sindababeshe nta murundi yosubira kuronka ijambo. Abo muri Nigeria baca bazana amamiliyaridi, abo muri South Sudan baca bazana amamiliyaridi, twe tuce tuzimangana. Rero camvuga ati no, reka twihe umwaka umwe, reka twihe ikiringo kanaka abarundi tubanze twiyestare. Kimwe navuga ati ubu abarundi mu kwezi kumwe twoba duhejeje kwiyestara tuca twugurira abanyafrika pana abanyamahanga. Je shaka ibintu biteza imbere ya Afrika, se shaka ibintu bijya guteza imbere abanya-Australia. No, tuca twugururira nabo bagashiramo imitahe kugira abarundi bene wacu tube twicaye, kuko iyi niyo novuga ati ni machine mu myaka iri imbere, suppose imyaka 5 cyangwa imyaka 10, iyo machine izotangura kuguhemba no kwitwa umurundi. Ugashimira Imana ati Mana warakoze kungira umurundi, mugabo wagize amahirwe yo kwinjira muri iki kigega c'imitahe. Navuze abarundi bashobora kujyamwo bose uko bashaka, ama institution arafise uburenganzira bwo kuguramwo imitahe, ama bank arafise uburenganzira bwo, ndamaze kuronka banke zibiri zimaze kumbwira ati burya tugira tuzana amafaranga. Rero twababwiye ko tugira dushike ku miliyaridi zibiri, ejo hirya y'ejo ntiwabona tugeze ku miliyaridi jana ntuzutangare, kuko urumva bamaze kubona iyo position, urumva ko nabo bagira batangure kugira gushiramo amafaranga. Hariho n'umuntu yampaye iciyumvira avuga ati nababandi bo bavuga ati ntitwokwiza ibihumbi 103, erega niyo bo bari batanu barashobora kwigira hamwe, bakavuga ati reka tugire groupement hanyuma tuje kuyandikisha, itegerezwa kuba ifise karanga shira hamwe, which means nimba ari societe nimba ari groupement bitegerezwa kuba bifise cadre legale. Hanyuma niyo mwaba mwatanze 10,000 mugakwiza umutahe umwe, mukaca mu designa ubaserukira, mukaca muza mukandikisha mukagura umutahe, ivyo birakunda. Kuba umunyamitahe narabisiguye ni genda ugura umutahe. Urumva CRDB yabiborohereje, CRDB, Bankobu na Umuco microfinance, kandi ubu twavyoroheje. Niyo wojaha ku isoko nyene rya Bujumbura rijya turiko turuba, wariyo container ushobora kuguramo umutahe. Niyo woja Igitega, genda ku isoko rya Gitega ugende kuri Umuco microfinance urashobora kugura umutahe. Genda mu isoko kwa Siyoni urashobora kugura umutahe. Ahariho hose ku isi twabibasiguriye, biroroshe cyane. Iyo uhejeje kugura umutahe, ngiyi procedure uko ikigenda. Iyi ni procedure y'umuntu yaguze umutahe, nashatse kubibereka. Ahejeje kugura umutahe, urabona nk'uyu yari umuntu ari hanze, yaragize ijya nababwiye ya wiring transfer canke swift transfer. Hanyuma bamaze kumuha receipt ko yarungitse ayo mafaranga, aca ruzuza ya acte d'engagement canke icyo twokwita investor act of commitment, canke ugwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. We uri hanze ucuguzuza ukacururungika kuri email, twebwe tugwakiriye tuca tuvuga ati twarurose, tukaca tugushirira ko kashe, we ukacubika kopi. Rero urumva ko twe dutwara kopi nawe ugatwara kopi. Tugiye muri verification kuri wa mu register kugira tumubwira ati bandike rero ubagirira ama ID number. Ibi nivyo bakonsidera izina niyi form twababwiye. Duhejeje iyo form haca haza ID karanga muntu canke passport canke driver's license. Nuvuga ati icyangombwa kikwereka kiri ku adresse yawe. Aha nabinyegeje kugira umuntu arafise uburenganzira bwo kugira prive yiwe. Hanyuma akacarungika ni foto. Ibi rero bikwiye, wewe burya ubukwije byangombwa byo kuba umunyamitahe. Mugabe bidakwiye
w'abanyamitahe bakurikiza izi procedure zo kuba abanyamitahe. Rero ubu turi muri kampanye ya information, twababwiye ubu haheze indwi zibiri dutanguye kugira kwegeranya amafaranga mu kigega azokubaka isoko akongera agafinansa n'iyindi migambi itandukanye. Urumva ko ubu turiko turababa mu miliyaridi zibiri mu kiringo c'indwi zibiri gusa, imiliyaridi zibiri z'amafaranga y'amarundi. Ngira murumva ko abarundi bahejeje kwiruka. Ejo rero ugasanga turavyugaye turakwigiye iyo mitahe yo kubaka iryo soko, tukakugarirako n'akazi kawe. Rero nobwira abantu ati munyaruke. Ikindi kintu rero twuguruye nuko ubu turi muri marketing campagne. Rero iyo marketing campagne novuga ko abarundi bari ngaha mu Burundi, abari ama institution ya leta, abari ama societe, abari ama banke, abari abaki, abari ama groupe y'amashengero, abari ama groupe y'iki, mwifuza ko tuza kubasigurira kurusha, murahawe ikaze ko mwodutumira tuze kubasigurira. Aha ni mu Burundi. Niyo wowe uri hehe, twebwe wamaze kwegeranya abantu mugwi w'abantu tuca tuza kugira mutahure, kuko narabisiguye neza. Ikindi naco ni cyuko n'aba diaspora rero nabo, niyo wowe uri muri Amerika, niyo wowe uri muri South Korea, niyo wowe uri muri Australia, ukegeranya abantu, ikaba community, ikaba groupement ivuga ati reka dutumire FABLICE nabo bakorana kugira baze kuvyukuri kutwumvisha, muca mudutumako tuca tuza. Twebwe nta na hamwe ku isi tutoshika. Je nagize amahigwe ndifite passport yo muri Australia, urumva hariho hose nta na visa nkeneye, ntumye kuno munsi mu minsi ibiri mba nagushikiriye. Urumva rero ko ivyo byose bishoboka. Now mpeze mvuga rero yuko hariho ikintu novuga ni cyuko abantu bose, abarundi bose, abari abarundi bari mu Burundi, abari abarundi bari hanze, barahawe ikaze kuba abanyamitahe muri iki kigega cy'iterambere kuri twese. Umurundi atabitahura adutumeko canke araba ya makomunike abitahure, mugabo ubigwanya aduha amahoro ntazemwo, avyihoze, agira amahoro atureke, areka bishakirira iterambere bibandanirize. Ndabisubiye mu ntiyagira umuntu yibaza ngo kudashiramo umutahe ngo ari karahima FABLICE, ngo ari karahima nde, no. Namye ndabasigurira ati iri soko rya Bujumbura nimba tuzosanga ritwara imiliyaridi majana 5, hanyuma hakaba hari abamaze kwiyegeraniriza izo miliyaridi zibiri. Suppose no munsi abandi baravuze ati ntayo dutanga turabivuyemo. Je cangenda muri Shelter Africa, umugambi hari numwe atazi ko wunguka. Mbe mubonye umuntu yitwa Siyoni afise isoko ahaguruka kuri uwo mugambi, wewe usigaje iki? Urumva Siyoni n'umukurambere arazi inyungu iri mu by'amasoko. Urumva kuza kare nukabona inyungu irimwo ngaha. Rero we ni wasigara nakazi kawe. Bisigurika ati rero je ninasanga ari miliyaridi majana 5, nzoca mfata za miliyaridi zibiri na babandi twamaze kwigira muri cya kigega. Tuje tuvuga ati reka rero dusabe iyindi banke, Shelter Africa canke banki yariyo yo iduhe deni, iduhe imiliyaridi majana 498, dushire ko za miliyaridi zibiri. Bisigurika ati abanyamitahe babaye babandi baza miliyaridi zibiri na ya banki yaduhaye amahera. None uburavye nk'amabanki ari karandondera, ninde yo twima ideni ryo kubaka umugambi wunguka kuja? Si bimwe nababwiye ati umutahe tuzoshiramo munsi y'imyaka 8 gusa uzobugarutse. Harura rero imyaka irenga 40 turiko turajya inyungu. Rero urumva ko kuzamwo ni kuneza yawe. Inyungu nababwiye, inyungu n'umuyoro, kandi urumva ko twatanguriye no kubaronderera inyungu ya kare no muri transit, muri banke ya transit. Ikitibagiwe cyo nuko iyi mitahe uzoshobora kuyishira kuri Bourse du Burundi kugira igumi duza valeur, kuburyo ushobora kuyitradinga. Rero amakuru nayo, ama information narababwiye. Abashaka kutwitura, ibiro vy'ikigega biri kuri numero 6 kuri Boulevard de l'Independance, ni hagati ya Mex Imprimerie na stade iri kirubakwa, hajya niho ibiro vy'ikigega biri.
contact website ni www.oneafricainvestment.com canke wezi3 imitahe kaburungu imitahe yacu.com. Izi information aya engagement yose ushobora kuronka iri mu Gifransa, mu Cyongereza no mu Kirundi. Ikindi naco email ni oneafricainvestment.info@gmail.com. Contact nazo murazibona ngizo, ama nimero y'amakonte ngayo. Rero ubuzosigara inyuma ntazovuge ntitwamuhaye information, hanyuma uyishaka nayo ushaka vyinshi kurusha nababwiye buri mu Burundi, buri muri Australia, wowe upfa kwegeranya umugwi w'abantu kadutumako. We are ready to come. God bless you all.